umurambo wa nyakwigendera papa wari waracyuye igihe Benedigito wa 16 uzashyingurwa i Vatikani ejo bundi ku wa 4. Yitabye Imana ku wa 6 ushize afite imyaka 95. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabajije Emmanuel Ndayizeye imigambi papa Benedigito yashyize imbere muri Kiliziya Gatolika. Ndayizeye yanonoseye ibirebana n'ukwemera teoloji, yabaye igihe kirekire i Vatikani, yarazi Benedigito neza akiri Cardinal Joseph Ratzinger. Ndayizeye ubatuye muri Canada. Nashaka ubwa mbere ndababwire ivyerekeye uyu mutama Benedigito yitwa Ratzinger Joseph, naho nsoma ibitabo vyiwe nkiri n'umunyeshure, ibitabo vyiwe vyerekeye ukwemera kwa Ecclesia. Hanyuma rero bandungitse rero kwiga i Roma mu 1987. Umutama naravuye ndamwibona amaso mu yandi, twahora duhurira aho twita kibanza Saint-Pierre. Hama namubona umuntu yagenda buhoro buhenda yitonze, kandi ukabona ko ari umuntu agenda ari rwose. Ico gihe rero Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yamushinze ico twita dicaster doctrine de la foi, kuvuga vyerekeye inyigisho ya Ecclesia itumbereye. Ivyo yari yamushinze kubera yarazi yuko ari umuntu akunda inyigisho itumbereye, no kuvuga ko ari umuntu rero yakunda guhangana n'ivyiyumviro vy'uko yigisha ijambo ry'Imana, hanyuma akaraba nyene yotosora abo bose bashaka kwigisha ibiteye kubiri n'ivyo Ecclesia Gatolika yemera kandi ishimikirako. Nako niko kazi yarajejwe gushika aho yahava atorwa kugira ngo abe papa nawe asubirire Yohani Paulo wa kabiri. Kuvuga ko bakoranye imyaka myinshi na Yohani Paulo wa kabiri. Nikihe mubona ikintu gikomeye yakoze bijanye n'imigambi yashira imbere cagize ingaruka kuri Ecclesia Gatolika azokwibukirwako? Ikintu gikomeye cyane cyane byerekeye inyigisho ya Ecclesia Gatolika, kuvuga iyo nyigisho ndoramana byo twita teoloji, yamye ari umuntu ashaka yuko biba ku nzira itomoye, inzira igororotse. Nihagira umuntu wari we wese yadukeza aza kuvuga ibi nibi kugira ngo ntahave ahuvya igihugu cy'Imana. Yagira ati inyigisho yitomoye, ngasi kuvuga ko ari we yikora wenyene, yarabize ibiro, yarafise iyo tuvuga dicaster ari nka ministere, bafashanya kugira ngo bashobore gutegura inyigisho zitomoye abakristo bo kw'isi yose mugendera. N'ubu ibitabo vyiwe kuko n'umuntu yanditse byinshi gose, umuntu w'icabwenge gose, n'ubu abantu baracabigenderako, baracabyigisha mu universite akomeye, kuko birafasha kwiyumvira neza, kwiyumvira ufishikiye ku ijambo ry'Imana, kwiyumvira ushibikiye no ku zindi nyigisho zose z'abandi ateoloji baje imbere yiwe, kuvuga abandi bigisha ijambo ry'Imana. Nivyo muri rukirako bose kuko yakunda ijambo ry'Imana ni uko ryoshikirizwa rigororotse. Dukomereza amakuru yacu ku ntambara yo muri Ukraine. Mu ijoro ryakeye ejo Uburusiya bwarashe utudege tw'intambara tutagira abaderevu, drone twituritsa twinshi cyane ku murwa mukuru wa Ukraine nyine Kiev. Byari ijoro rya gatatu ryikurikiranyije Uburusiya burasa urubura rw'ibisasu bya missile na za drone muri Ukraine. Ukraine ivuga ko Uburusiya bwaraye burashe drone byibura 40 i Kiev ubwaho honyine gusa mu ijoro ryakeye, ariko nanone ikemeza ko zose nayo yazirasiye mu kirere zishwanyagurika zitaragera ku butaka. Meya wa Kiev Vitali Klitschko yatangaje ko umuntu umwe, umusore w'imyaka 19, yabikomerekeyemo azize ibimanyu byimwe muri izo drone byamugwiririye, ubu ari mu bitaro. Klitschko avuga kandi ko ibindi bimanyu bya za drone zindi byangije ibikorwa remezo by'amashanyarazi mu murwa mukuru, ariko ko barimo babisana. Kuva mu kwezi kwa 10 gushize Uburusiya bwibasiye cyane cyane ibigo bitanga umuriro n'amazi. Ukraine ibyita iterabwoba rigamije guhungabanya abaturage muri iki gihe cy'ubutita. Usibye Kiev, Uburusiya bwarashe za drone, missile n'ibindi bisasu biremereye no mu bindi bice bitandukanye bya Ukraine. Byakomerekeje abantu 5 mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu, nk'uko guverineri waho Yaroslav Yanushevich yabitangaje. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa3.radio-yacu.voa.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mu kanya gato cyane n'amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
kugera ejo nimugoroba imirwano yari ikomeye hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'inyeshyamba za M23. Mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera uri Goma araduha inkuru irambuye. Iyo mirwano yatangiye kuva ku cyumweru mu duce twa Bwiza muri teritwari ya Rucuru mu birometero hafi 5 uvuye muri Kicanga, umujyi muto muri teritwari ya Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaje gukomereza mu duce twa Bwiza nk'uko byemejwe n'umwe mu bayobozi ba societe civile muri ako gace utashatse ku izina rye rivugwa. Ubwijwi rya Amerika ryaganiraga na Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC muri operation Sukora ya mbere mu ntara ya Kivu ya ruguru, yatangaje ko ingabo za Kongo FARDC zisha abarwanyi bagera kuri 25 b'umutwe wa M23 ndetse arimo n'umuzungu wabarwaniraga. Prenez cette communication. Ufashe iryo tangazo ukarisoma neza wasanga M23 ikora ibitandukanye n'ibyo yandika ku mbuga nkoranyambaga. FARDC yabyitwayemo neza ku rugamba guturuka ku cyumweru, kandi twe nk'ingabo z'igihugu dukomeje muri uwo mugambi. Yego, guturuka ku cyumweru tumaze kwica bamwe muri bo bagera kuri 25, kandi muri abo bishwe harimo n'umuzungu. Ibyo bakora ni imikino cyane. Umugambi wacu nk'ingabo z'igihugu ni ukugarura amahoro. Reka twe ntidushobora na rimwe kujya mu mikino nk'iyo. Gusa kugeza ubu nta muntu udafite aho abugamiye wigeze wemeza iby'uwo muzungu waba warwanaga ku ruhande rwa M23 cyangwa ngo asobanure umwirondoro we ku buryo budashidikanywaho. Ku ruhande rwa M23 bavuga ko ibyo ari ukubeshya. Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23. Uyemeje ko M23 irimo kurwana n'imitwe yitwaje intwaro nayo itavuga rumwe na leta ya Kinshasa ihabwa ibikoresho n'ingabo za Kongo FARDC. Guverinoma ya Kongo yakomeje gushinja u Rwanda ngo ruradufasha, ariko ibyo namatsekira ngo rwose. Twebwe nka M23 turimo kurwana na Nyatura, APCLS, FDLR ndetse n'abandi, kandi aba bose barimo guhabwa intwaro na FARDC, ingabo za Kongo. Iyo batangaza ngo bishe umuzungu wari urimo kudufasha, ibi biradusetsa cyane rwose. Ahubwo uwo muzungu nitwe twamwishe, yari umucancuro wari uri mu ngabo zimwe zazanywe na FARDC zirangije hafi iminsi 30 hara mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu yaje ugahura n'ibisasu bya M23. Twamwivuganye rwose. Twebwe nka M23 twashatse amahoro asesuye cyane ku baturage bacu, ariko leta ya Kongo ntabwo ibishaka na gato, ahubwo irimo guha intwaro abo barwanyi. Iyo mirwano kandi yatumye abantu benshi mu baturiye uduce twa Kicanga muri teritwari ya Masisi bahunga berekeza mu duce twa Mweso, Burungu na Nyamitaba, yewe n'abandi bageze hano mu mujyi wa Goma mu masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa mbere. Bamwe muri bo bavuganye n'ijwi rya Amerika basobanura ibyababayeho n'icyo bakomeje gutinya. Ewane tulikimbia kule, vita ni hatari, manake tuishateseka sana, njo tumeona tu tukimbilie huko Goma tone kama twahunze kubera ko twatinyaga ibisasu byashoboraga kuduhitana. Muri Gicanga ibintu birakomeye cyane rwose, abaturage bahunze kuko muri Bwiza ni hafi ya Gicanga cyane. Twahisemo rero kuzana mu mujyi wa Goma. Niyo mpamvu tunasaba ubuyobozi bwacu kugira icyo bukora kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke kibashe kurangira muri teritwari ya Rucuru. Icyatumye twe tuva muri Gicanga iwacu ni ibisasu twagiye dutinya ejo uko baje kugwanira hafi y'iwacu. Niyo mpamvu twagiye twebwe tuvamo umunyabwoba akajya avamo, kuko bari aho bagwaniye ni hafi y'iwacu cyane. Ubu icyo twasaba ubuyobozi ni ukudufasha, kuko turatesetse. Impunzi nk'iyo bajya bagwanira, impunzi zaje ziri iwacu, ari twebwe tucumbikiye izo mpunzi, none natwe twe tuzicumbike, natwe twatangiye kuvamo. None icyo twasaba ubuyobozi ni ukudusaidia kabisa, tukareba yuko batwohereza ingabo tugasubira mu byacu. Iyi ntambara yongeye kubura hagati ya FARDC na M23 ikomeje kutavugwaho rumwe n'abaturiye intara ya Kivu ya ruguru.
y'amajyaruguru. Innocent Safari Gasimba, umuyobozi wungirije ushinzwe akanama k'umutekano mu baturage b'umujyi wa Goma CRPD mu mpinamagambo yagize ati: kuva igihe M23 yinjiriye muri Kongo nta na rimwe igenda intambara zigeze zahagarara, baragenda bakabesha ngo bakoze icyo bita cessez-le-feu unilateral, bwaca mu gitondo ugasanga bamaze kwandagara, bamaze kwisangagura ahari za position za FARDC. Ubwo FARDC yo yagize bonne foi ikavuga ati no reka nze nkomeze ndebe ko bavuze ngo ni cessez-le-feu, nuko ubwira ngo nagahinda nta modoka zikivi Butembo zizana muri Goma cyangwa izigoma zivi hano ziji Butembo, naguriya muhanda guvuye Goma guja Imasigunyuza Isake nago bawuce, noneho muri Goma kuko harimo abaturage benshi barenze miliyoni babime biryo, noneho inzara nibarya ari wahamagara Tshisekedi kugira ngo aganire n'abantu ba M23. Urumva ni strategy, ico ni ikintu ca mbere cyo bari gushakisha. Isaac Bugeri, umunyapolitike wo mu ishyaka Action pour un Congo Nouveau ACN mu mpinamagambo, rimwe mu mashyaka ya politiki ashyigikiye Perezida Felix Tshisekedi, yavuze ko atumva impamvu yo mu 2023 ikomeza kurwana. Indambara kunturi kwireba n'urujijo na n'igihombo ku baturage bacu mu ndara ya Kivu y'amajyaruguru. Abaturage bacu bataye ibyabo muri Rucuro, muri Masisi, mboro ufite ihene nangwa inka buriya barayijyanye barayiriye, ugiye gutura mu ngambi. Donc n'urujijo n'igihombo kuri twebwe nta nicyo bimaze. Sinzi abakeneye ubutegetsi n'ibyo bari gushaka byose bagomba kuja kubisaba Kinshasa, bakiyamamaza nk'abandi bagatogwa, bakabona uburyo baje baravugira inyungu zabo, naho ubundi ni ugutesa population. Iyi mirwano ikomeje mu gihe hashize iminsi itari mike M23 itangaje ko irimo kuva mu duce yafashe, ndetse yari yumvikanishije kwiteganya kuva no muri Kishishe na Rumangabo muri teritwari ya Rucuru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Hagati aho tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iminsi 10 nyuma y'uko M23 itangaje ko ivuye mu gace ka Kibumba yari yarigaruriye, abarwanyi bayo baracyahafite ibirindiro. Ibi byemezwa na bamwe mu baturage n'abayobozi bo muri ako gace. Nibyo Fidel Niyongabo adusobanurira. Ku itariki 23 y'ukwezi kwa12 abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 n'abategetsi babo b'abasirikare bari babonanye n'abayobozi b'inteko zo mu karere k'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko mu ntumbero yo kuva mu mihana yo mu gice ca Kibumba. Yamara umunsi wakurikiye igisirikare ca Kongo cari cavuze ko ivyatangajwe n'umugwi M23 vyo kuva mu gice ca Kibumba vyari binyoma no kuyovya abantu. Umwe mu baba muri ico gice atashatse ko izina ryiwe rimenyekana ku mpamvu z'umutekano wiwe, yatangaje ko abagwanyi ba M23 bakiri mu mihana ya Kibumba na Buhumba co kimwe n'inteko zo mu karere ko muri Afrika mu Buseruko. Uwo mugabo yemeje ko abagwanyi ubutegetsi bwa Kongo ba M23 bari bavuye mu birindiro vyabo ahitwa Kamahoro hafi ibirometero 3 umuntu avuye Kibumba. Abarimyi babiri bagarutse Goma ku muhingamo wejo kuwa mbere bavuye Kibumba, aho bari kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije, babwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Faransa AFP ko abagwanyi ba M23 bakiri muri ico gice. Batangaza ko bubatse n'ikibanza cyo kwivurizamwo. Umwe muri abo bagabo babiri aremeza ko yavuganye mu kanya gatoyi n'abagwanyi ba M23, amenyesha ko bamubajije igituma avuye Kibumba. Boniface Kagumyo ayoboye komine ya Kibumba muri iki gihe ari mu ikambi y'abataye izabo hafi y'igisagara ca Goma, yatangaje ko yavuye mu gice atwara inyuma y'uko yavuganye n'abayoboye inteko zo mu karere ko muri Afrika mu Buseruko. Amenyesha ko bababwiye kurindira ko kumbura abagwanyi ba M23 bazohava. Yamara amenyesha ko gushika ubu ariho bakiri, ko ingingo yo kuhava itashizwe mu bikorwa. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. radiyo ijwi ry'Amerika. Noneho tujye mu Burundi. Ejo kuwa mbere leta yatangaje ko kolera yateye mu mujyi wa Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya.
Itangazo yasohoye kuri Uwimana mw'ijoro niho umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sylvain Nzeyimana yemeza ko ubu ingwara ya kolera ifatwa nk'ikiza mu karere k'ubuvuzi ko mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no hagati muri ico gisagara. Ku murango uwo mupfasoni ari kumwe n'abandi bakozi bo mu bushikiranganji bwiwe, abajejwe intwaro, abakorerabushake ba Croix Rouge Burundi hamwe n'uwuserukira igisata ca ONU citaho amagara y'abantu OMS bari biriwe muri zone Kinama muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'ico gisagara kwirabira ko ibintu vyifashe. Kwigenekerezo rya 30 Kigarama umwaka wa 2022 ivuriro ryo mu Kinama ryitwa Michel mu karere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura ryarakiriye abantu 9 bafise ibimenyetso vy'ikiza ca kolera. Bukeye igenekerezo rya 31 hariyongeye ko abagwayi 2. Twomenyesha kandi ko hari uwundi murwayi yabonetse kwibarabara rya 200 inomero 28 muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu Kinama. Kuko umushikiranganji Nzeyimana imvura y'umurengera imaze imisi igwe Bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye ico kiza. Bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko mwidondoro n'amajwi yabo bija habona, batubwiye yuko hari abantu 2 bashobora kuba barahitanywe n'iyo ngwara. Abo mu Kinama batumenyesheje yuko abamaze kwandura muri rusangi ari 17. Turetse Bujumbura no muri komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke haravugwa kolera. Abangamiwe kurusha handi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi ni mu gace ka Mparambo ya mbere. Abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko hanini ubukene bw'amazi ari yo ntandaro y'iyo ngwara. Bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose. Iyo korera ikindi bivako ni sukurike hamwe tukabora n'amazi meza hamwe twagera ko cyamabomba tugasanga amazi ntayo tuza kuvoma ibyo tubonye nyene uravye n'amaresitora ukaraba n'amakabare kutara n'ibivide bitameze neza. Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akaca ahita yora akanywa utararinda kuyateka kandi nta nubwo no kwemeza ko benshi barinda kuyateka. Ivyo rero ndumva ko kenshi kunze guturuka kubera ko tubura amazi. Davis Manirakiza n'umukuru w'umutumba wa Mparambo ya mbere avuga ko ariko akorwa isekeza mu banyagihugu kugira bamenye uko bitwararika isuku n'utuzu twa surwumwe. Twarakoresheje ingufu zidasanzwe, turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijanye n'utuzu twa surwumwe no kudukoresha ico tugenewe. Twongera turigisha abene igihugu gukoresha amazi babanje kuyateka. Turetse n'ico twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe abita Médecins Sans Frontières barafashije cyane mwihimiriza, barakoresha ingufu zidasanzwe. Na Croix Rouge yongera afasha mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku rikwire mu bene igihugu baronka amazi yo kunywa meza. Manirakiza twara Mparambo ya mbere hamagarira gisata kijejwe gutanga amazi kwitwararika cane na cane nk'ishiramo rya Regideso ikikubitagashi kugira ngo amazi yame mu bene igihugu. Muri zindwi zibiri ziheze abantu bagera kuri 15 ni bamaze kwakirwa mu kigo kijejwe kuvura kolera mu Rugombo nk'uko abajejwe intwaro bavyemerejwe rya Amerika. Mugabo aho ubushikiranganji ntiburavuga ko iyo ngwara ifatwa nk'ikiza. Mu Burundi uko umwaka utashe ahatari hake mu gihugu cane mu bisagara bibamwe abantu benshi harakunda kwaduka ingwara ya kolera. Eroje Urikaneza ijwi rya. Tukiri mu Burundi abatwa baba mu kigwati cya Nyarurambi muri komine n'intara Cankuzo barashinja abajejwe intwaro ko bababera intambamyi yo kujya mu makoperative yo kwiteza imbere, ariko abategetsi bo barabihakana. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda. Twebwe mengo baradukumiriye twagize ngo tuyishinge ngo abategetsi baturavye inyuma. Uyu ni umwe mu batwa bo mu kigwati ca Nyarurambi muri komine Cankuzo yagiriza abajejwe intwaro ko babankiye gushinga koperative. Isoko ryacu aho ryabasanze mu kigwati ryasanze bariko baracura utwuma dutandukanye. Mu gihe abanyagihugu benshi muri kino gihe bahurikiye mu makoperative yo kwiteza imbere, bo bavuga ko bahisemo kuguma
bakora uwo mugabo w'ubucuzi. Amakoperative yo kwiteza imbere nta turabona. Amakoperative twabuze abo dufata mu mugongo. Twebwe mengo bashano mengo baradukumiriye. Twagize ngo tuyishinge hengo aba bategetsi baturavye inyuma. Geze no musi twace twemera twifatira ingingo yo tukuguma twikorera tutwuma buke buke. Mu makuru buramatari w'intara ya Cankuzo yahaye isoko ryacu asigura ko abo batwa bansitse kuja hamwe n'abandi banyagihugu mu koperative. Avuga kandi ko bagoma bakora amahimiriza kugira abakuremwo ukwikumira gutyo bashobora gufatikanya ibikorwa bakora vy'umwuga hamwe n'uburimyi. Ariko urongoye urunani rwo basangwa butaka Uniproba Emmanuel Nengo avuga ko amatongo yo kurimamwo ku basangwa butaka kikiri kibazo gikomeye. Nibi navyo bavuga ku by'amatongo bavuga ko bashaka kuzogira ibigwati village mixed twebwe aho hose batwize ivyizigiro tubigiye kuzova mu nzira. Mugabo ikibazo caho umutwa atigerezwa kurima nawe akimbura akaja muri koperative cyo kimwe n'abandi afise mugabo mikoro nico giguma ari umuzi ku miryango y'abantu kuko urabona ko bageze bavuga bati abegeranye bafise amatongo manini amatongo nibashire hamwe barime ibintu bimwe bimbure vyinshi none abatwa ubiravye abatwajya we kinubwa imetero 5 uzogerana n'ubundi ushaka kwibura twebwe bayivuze yari politike canke umushikiranganje canke yari karabivuga tukaca turaba ubutongo bw'abatwa uko bimeze ariko twibaza duti none leta irabibona by'ukuri irabona ko ico kibazo cy'amatongo kubatwa ko cyangwa abatwango n'abarundi benshi yabagiye mu bimwe twovuga ngo kuraba mu by'ukuri ubwoko bw'abantu ayo babiravye mu by'ukuri nta kibazo babona yuko abatwata amatongo bafise twovuga ko atabyo babona barakibona mugabo bashaka kugishira muri rusange. Itegeko rigenga amakoperative mu Burundi inimero 1/12 ryo ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2017 riratomora neza ko ikoperative yugururiwe abantu bose kandi umuntu yinjira ku gushaka kwiwe. Ahanini amakoperative agizwe n'abakora ibikorwa byo kwiteza imbere mu bijanye n'uburimyi. Abatwa nabo bakora ivy'ubucuzi nk'uko uyu mutwa wo mu kigwati ca Nyarurambi abivuga. Twebwe turacura inajoro tugacura inkero tugacura n'imbugita eka icari cyo cyose umuhoro turakora tukaza turatwara ku isoko. Ubu turaronka nk'udufaranga duke hari umuntu ashobora kugenda ku isoko akaronka nk'ibihumbi 2 nk'ibihumbi 3 akagura agafu aza gushira abana muhira n'umunyo n'utuvuta. Hariho abeshi usanga bakoresha ubusuma mugabo twebwe ngaha turitunze kubera uwo mwuga wacu. Hambavu y'ubucuzi abasangwa butaka babeshijweho no kubumba akaza hanini gakorwa n'abakenyezi. Uyu ni umwe muri bo atwiganira ingene iryo bumba ribagora gushikira ari naco gituma asaba ko leta iyo bashigikira mu vy'uburimyi. Ubunyene umuntu yasaba ko botugarukira ko bakaduhereza nk'amasuka yo kurima nibumba turikura kure hiyo misiha uva ngaha nka saa 11 ukongera ukatusikino nka saa 9 z'umutaha aho wagiye atana tubiruriye aho wasize imicuko iri ngaha ataco iri kiraronka irya kurinda ugasika muhira usanga atakihari. Inyuma y'ishigwaho gitegeko rigenga amakoperative mu 2017 leta yahavuye itangura gushinga amakoperative yiswe Sangwe mu mwaka wa 2019. Amahimiriza yo kuyinjiramo ku banyagihugu aca kugwa mu mwaka wa 2020 akurikirana n'imyamamazo y'amatora y'inzego z'igihugu maze bituma bamwe bibaza ko izo koperative ari z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kandi waboneka cyane ku rubuga na bugingo n'ubu harabayitirira uyu mugambwe nubwo yashinzwe na leta. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira